Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi muko muradukurikirana ino chaîne yitwa Idagadure TV je nanje mugiye kubashikiriza kino kiganiro yitwa Lilishu ndabahaye ikaze rero muze kubana natwe uno munsi nashoboye kugendera umukozi w'Imana yashoboye kunywa ibiyayuramutwe akiri mu ibarabara akiri mu buzima busanzwe kuva agifise imyaka 7 yagiye mu ibarabara uno munsi rero ngiye kuganira nawe kuri teme ivuga ngo mbega hoba hariho ingaruka mbi mu biyayuramutwe kuko hari abantu benshi baba bazi yuko kunywa ibiyayuramutwe no kuronka swing gusa nta ngaruka mbi ihari rero nashoboye kuronka umwe yigeze kubinywa aramenya ingaruka mbi yavyo maze arabivamwo rero araza kutubwira ukuntu yabigenjeje kugira ngo abivemo n'ukuntu yatanguye kunywa ivyo biyayuramutwe nawe si uwundi ni Emmanuel mugabo mukanya ava yisigo mahoro Emmanuel ego mahoro ni sawa ego kuba babonye rimwe muri bande jewe ku mazina nitwa Kazungu Emmanuel ndi ngaha kwa nishoye kubabwira uko ingene nashoboye guhagarika kunywa ibiyayuramutwe ego utaravuga ukuntu washoboye kuyagarika kubiheba uno munsi rero ikiyago cacu tuza kuvugana ku mbega hoba hariho ingaruka kubiyayuramutwe kuko hari abantu barababinywa bakibaza ngo agafata agatabi kugira ngo yibagire ubuzima bube karacamwo canke undi kugira bimuhe feelings mbega hoba hariho ingaruka mbi Emmanuel araza kubitubwira ko hoba hari ingaruka mbi canke ko atangaruka mbi ihari kubijanye n'ibiyayuramutwe Emmanuel wewe twarumvise yuko wigeze gufata bimwe mu biyayuramutwe mbega vyo bavyagenze gute imbere mbwa kubitubwira ukuntu vyagenze uwo tubwira ubuzima bwawe Emmanuel wa kera na Emmanuel w'ubu ego mbere ko ndabifata reka ndababwire uko ingene nashoboye gushika aho nangora kunywa ivyo biyayuramutwe ego byukuri navuse nk'abandi bana mvukira mu muryango kandi umuryango utigeze kwanza nafata n'ivyo biyayuramutwe munyuma umuvyeyi wanje amaze kunyibaruka nashoboye akimara kunyibaruka hanyuma maze kugeza imyaka 7 umuvyeyi wanje yarafise umugambi wo kunjana ku ishuri kuko narifise imyaka kugenda kuja ku ishuri munyuma muri iyo myaka 7 bivanye umuvyeyi wanje ko yanyibarose fise ingorane ku mubiri munyuma akimara kunyibaruka hanyuma bivanye ko iyo ngorane narifise ku mubiri hanyuma mu kibano twabana n'abantu munyuma hariho umubanyi twabana yabana n'abavyeyi banje munyuma yashoboye kubona iyo ngorane nari mfise ku mubiri munyuma arashobora kuza kuganira na mama kubivanye n'iyo ngorane nari mfise ku mubiri munyuma akimara kuganira n'umuvyeyi wanje barashoboye kuganira aramubwira ati je umwana wawe bivanye ku by'ingorane namubaranye ku mubiri wawe ndashobora kugenda kuza ndamukoresha kuza ndagenda kumusabiriza muri ville munyuma wewe nzoza ndagira iki nzoganda guha ico umwana wazoba yaronse bivanye nivyo abantu bazomubona ko kuri ngorane okay ukiri ngaho Emmanuel ubwo bumuga wavukanye n'ubuhe umuntu ashaka ko aradukurikirana akabona mu maso nta n'ubumuga ufise akabona mu maguru nta n'ubumuga ufise ubwo bumuga uri kuravuga n'ubuhe ego je navukanye ubumuga bw'ukuboko kumwe nibwo navukanye mu nyuma bivanye kuri ubwo bumuga nari mfise umuvyeyi wanje vy'ukuri akimara kundabaza ati wa mugambi nari mfise wo kumujyana ku ishuri ndabona yuko ko atanakimwe kizopfa kimumariye ubu ndabonye rero umugambi uzotuma umwana wanje agira iki atera imbere niko rero umuntu anzana mu gisagara cya Bujumbura ngaha mu gisagara cya Bujumbura munyuma yarashoboye kunyigisha uko ingene nshobora kugira iki gutangura rero umugambi w'ubuzima bwanje kugira ubuzima bwanje buzohinduka kuko yari yamaze kubona yuko umugambi wawe ni kwama misi yose utegeza kugira iki gusabiriza mu gisagara ko ubwo bumuga bwawe munyuma cyananguriye ngaho uwo muntu vy'ukuri yashise hanyigisha uko ingene nshobora kugira iki
gutangura umugambi wo gusabiriza mu gisagara cya Bujumbura. Mu nyuma nashoboye gutangura aranyigisha kumwe basabiriza mbati niwashika hajya uraza kuvuga uku nuku. Mu nyuma amaze kubinyigisha naje nk'umwana ndabifata, mu nyuma ndatangura kubikoresha mu nyuma by'ukuri na ubwo buzima nashoboye kubamo nk'uwo muntu kumwe nariko arabinkoresha bicaye mara nk'igihe gishika nk'amezi 6. Ico gihe Emmanuel wari ufise imyaka ingahe? Hama waja gusaba ugataha? Ego ico gihe nari mfise imyaka 7 niho natangura kuza mu gisagara gusabiriza. Mu nyuma mu ntango hamwe n'uyu mugore ntashobora gusabiriza, mu nyuma nkashobora gutaha muhira. Mu nyuma tumaze gukorana n'uyu mugore haize amezi 6, maze gura amezi 6 niho rero ubuzima bwanje nace nangura inkuru yo kunywa ibiyarura mutwe yacitanguriye ngaha kuva amezi 6 maze gutandukana n'uyu mugore yari yatanguye kunyigisha gusabiriza. Watandukanye n'uwo mugore gute kandi ari we yakuzana kugira ngo usabirize kugira ngo ushobora gufasha abavyeyi bawe? Mbega ayo mahera waronka wayaguramwo iki, wayakoze iki? Ayo mahera waronka wayakoze iki? Ego amafaranga nashobora kuronka cyo nashobora kuyaha umuntu yanzanye kuko nari ndi umwana mutonya sinari nzi n'agaciro k'amafaranga. Mu nyuma naco ndayamuha uyu muntu. Mu nyuma uyu muntu nahaye amafaranga. Mu nyuma twaca dutashe uwo mugore ntiyafata ya mafaranga namuhaye, ubwo nyene yacafata akaca agenda kuyanywa inzoga. Aho rero niho naco nangurira kutangura kunywa ibiyarura mutwe byatanguriye ngaha. Kubera yuko nategeza guherekeza uwo mugore n'amafaranga namuhaye kandi nawe yategeza kunywa inzoga. Ikwa ndamurindire nategereje nanje kugira iki kumurindira ariko hamwe inzoga, kandi aho niho rero nanje natangiye kugira iki kunywa ibiyarura mutwe. Ni kuvuga rero wowe mwibarabara waja gusabiriza kugira ngo uhembe nyamugore yakuzana. Ni kuvuga ngo aya mahera ntiyigeze agira ico afashije abavyeyi bawe? Ego. Hama rero watubwiye ngo haciye amezi 6 umaze gutandukana na nyamugore wacu utangura kunywa ibiyayura mutwe. Ivyo vyo mumaze gutandukanya wacu bahehe? Kuko urumva ubwa mbere waraja gusabiriza ugataha, mugabo mumaze gutandukanya wacu bahehe, ubuzima bwari bumeze gute? Ego tumaze gutandukana mu nyuma nashoboye kubwira abavyeyi banje, ndababwira ati ko je namaze kuhamenya, namaze kubona ko ingene afata bisi, nanje rero ndafise ububasha bwo kwijana hariya hantu. Umunsi wa mbere ndasezera abavyeyi banje. Ego vy'ukuri abavyeyi banje bari bafite icyizero kuko barabona ntagenda nkasubira kandi ngagaruka. Mu nyuma bashoboye kunyemerera, mu nyuma nanjye ndafata bisi nk'uko yari yabinyigishije, hanyuma ndaza mu gisagara gukora ka kazi bari banyigishije amezi 6. Mu nyuma uwo munsi by'ukuri ndakora ibishoboka byose. Uwo munsi byambanye umunsi ugoye mu buzima bwanje. Aho niho novuga ati ko ubuzima bwanje bwatanguriye, muvuga ati niho ubuzima bw'ibiyarura mutwe bwatanguriye. Donc ubuzima bugoye utarumenyereye. Ego. Uwo munsi by'ukuri ndarondera ko ariko kose birana, ndabura amafaranga y'itike yo kunsubiza. Mu nyuma sinari nzi n'uburyo bwo kuba nsubira inyuma kuko inzira nari ndayizi bivanye na bisi, sinari nzi inzira iyo nzana ntayari. Mu nyuma bimaze kumba nuko ndabura amafaranga yo gusubira muhira. Uwo munsi burira nguma mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma maze kuguma mu gisagara ca Bujumbura, bimaze kuba mu ijoro ndabura aho nja, ndabura aho nzanana. Uwo munsi niyo rero nashoboye guhura n'abandi bana by'ukuri tuzinanye ku mutaga mugabo tutazinanye mu ijoro. Mu nyuma baca barambwira ati mbega we ni biki ko wewe muri iri joro ko tukubona muri iri joro? Mu nyuma niyo nashobora kubasigurira ivyabaye kubera iki bambonye muri iryo joro. Mu nyuma barashoboye kumbwira ati ego nkuko tukuzi ku mutaga sawa naco raza kugumana na twebwe gushika ejo ku mutaga. Mu nyuma twashoboye kujana aho batereka umusaya, mu nyuma tumaze gushika aho hantu, tumaze kwashika aho rero niho ubuzima novuga ati bwatanguye rero kononekana mu myaka 7. Ukiri ngaho nyene bavuze ngo mumaze gushika aho hantu hari hehe? Hari
mwibarabara hari mu nzu y'umuntu hari hehe? ego novuga ati hari hanze ariko cari kibanza abo bana bategerezwa guteka umusaya, aho bategerezwa gukora byose mu buzima bwabo, novuga nkuko yari inzu yabo mugabo hari hanze. Ico kibanza nacyo si kindi ni kibanza benshi kera bitwa kuri province, aho ubu bitwa kuri Palais des Arts, aho niho nashoboye gushikira kuko niho aba bagenzi biwanje batereka umusaya. Munyuma maze gushika nabo bagenzi biwanje, abo bari abagenzi biwanje ku mutaga mugabo ni bari abagenzi biwanje mu ijoro. Munyuma hageze mu ijoro barambwira ati rero ubu rero tugomba tukubwire uburyo, kubera uburyo utegeza kuryamana na twebwe. Hariho uburyo busabwa kutegeza gukora kubera ushoboye kuryamana na twebwe. Ni ukuvuga ngo ku murango mwari abagenzi, mw'ijoro baca baraguhinduka. Okay, bandanya. Munyuma bamaze kumbwira ati ubwo buryo, ndababaza mbega ubwo buryo ni bwahehe ko njewe nshobore kuryamana na bwebwe. Ego barashoboye kumbwira ati uburyo twe ngaha tugomba tukubwire, kandi ubwo buryo utabukoze uraza kuronka ingorane. Ndavuga ati jewe ahubwo aho kuronka ingorane nofuma nkora ubwo buryo musaba ndabukore, munyuma sindonka ingorane. Kuko nari nkene aho nereka umusaya mbone ijoro kungene rishobora kurangira. Munyuma mbona umuhungu umwe yari umugenzi, mbona akoze mu mufuko wiwe asohoye ikintu cyari cera. Munyuma ndabaza iki kintu ni giki ko agira n'umwana mutonya navyo narinzi. Munyuma barambwira ati ubu rero iki kintu ubona mfise mu maboko cyitwa itabi. Rero ndaza kukwereka kungene nza kubigenza, nawe uraza kubigenza uko nangiza. Ni ukuvuga yuko kugira ngo bakwemerere ko uryamana nabo bategerezwa kukwigisha, wategerezwa gufata itabi ukarinywa. Ego. Munyuma barashoboye kurisohora, akimara kurisohora mbona afashe kibiriti araryakije. Munyuma mbona arakweze, akimara gukwega mbona akuyeho umwotsi mu mazuru ni mu kanwa. Ndatangara ndavuga ati ibintu biki ko nabonye iki kintu caka kandi ngaca mbona kivuyemo imyotsi, ni biki? Bye byaranangagije kuko bwari bwa mbere. Munyuma barambwira ati rero urabona uko je nabikoze nawe utegeza kubikora uku. Mugabo ko nabibonye ndavuga ati ibintu biroroshe, mugabo ibintu biza kungora ni gushisha umunsi mu mazuru nkuko yawusisijemo. Munyuma ndavuga ati je byukuri ari gukwega gusa ndashobora gukwega. Yego. Munyuma barambwira ati ubu rero tugomba turiguhe, mugabo banzura we twese. Ego abantu bahungu bose bari kumwe barashoboye gukora bimwe na bya wundi wa muntu wa mbere yashoboye gukora. Munyuma bakimara kubikora ndavuga ati none abantu bashika 5 babishoboye nije nonanirwa. Kandi nabona yuko gukora abantu tungana ubunganwe, wabikuze aradukuze mugabo abandi nabo tungana ubunganwe. Ndavuga ati ibintu byo kuri bigoye ndabikora kwandumwe aho gusinzira. Munyuma najiwe barambwira ati rero ubu rero ni wewe hageze umwanya wawe. Munyuma arayima, akimara kuyima ndayishira mu kanwa. Ndavuga ati none bagira gute? Arambwira ati baza gufata ukwege hamwe n'inkomezi zawe ndavuga ati sawa. Munyuma ndafata ndawukwega. Nkikimara gukwega ubwa mbere ubwo nyene cyanangura gukoroha cyane kuko cyanumva ni ikintu nyene gisambuye umubiri wanje. Ndakorora nkikiringo kishika nk'iminota 30 ndiko ndakorora. Umunsi gusa umwe nari ngize wari ukweze, nari nkweze. Ndavuga ati by'ukuri Yesu ndabishubira ibi bintu. Barambwira ati utegerezwa gukora nkuko twe twakwese ubikora. Ndavuga ati ni kubera iki nakweze mugabo urabona ingorane ntangiye kugira mwe mwabigize mugabo nabakimwe yabagize. Barambwira ati urabitegerezwa. Munyuma ndasubira bwa kabiri, nikimara gusubira bwa kabiri ndasubira kandi ndakorora ubugira gatatu. Naciyewe nashikaho ngira iki ndakwega cyenda kwega iyo tara. Munyuma maze kuyikwega ndavuga ati by'ukuri ibi bintu ni byiza. Aho rero buca buraca, bumaze guca munyuma niho byabaye ijisho rya nyuma gusubira mu muryango wanje. Byabaye ijisho rya nyuma gusubira kandi gufata bisi. Ukiri ngaho Emmanuel, watubwiye ko ubwa mbere ugikwega wace wumva muri wewe
ukorora gose hama ubwa gatatu uca wumva nk'umengo urabimenyereye n'irihe tandukaniro none ryaciye riba ry'ubwa mbere n'iryo rya gatatu? Ego itandukaniro ryaciye riba nuko ubwa mbere nari nabikoze mfise ubwoba ariko maze kubikora kabiri umaze kugira gatatu atabwoba nashoboye kubikorana hanyuma cyamva yuko nageze iki ndabimenyereye. Bica bituma rero wumva nk'umenga ntiwosubira iwanyu. Okay, bandanya. Ego nca numva rero ko nashobora gushira muhira kuko muhira na ibyo bintu nabyo barakora ko nanumva binjohewe cyane banaryohewe cyane ubundi buzima bushasha. Ego ndabatse mu by'ukuri ubu n'ubuzima bushasha. Okay. Ndavuga ati nagiye duza ndagira ariko rero ikibazo cyari bati ngenegerezwa kunywa kandi kuko nanjye negezwe gukora ivyo baranje banyerese uko barishishi bafashe barakura umwose mu mazuru nanjye ndabikore ndabereke yuko ko atanakimwe bagize iki bagusomba. Munyuma uwo munsi ugira kabiri ndashobora kurondera bwa buzima nyine bwo gusabiza mu baraba munyuma ndashobora kuronka amafaranga munyuma maze kuronka amafaranga ndagura itabi ry'iwanje ariko mbaze gusubira inyuma ni gute nashoboye kugenda kugura itabi kuko kugura itabi mu gihe cy'iwanje cyari kigoye kuko nari umwana mutonya w'imyaka 7 sinari nzabagurira itabi kandi n'abantu barigurisha ntibategeza kurima kuko nari umwana mutonya bivanye n'imyaka itemererwa kunywa itabi bivanye n'imyaka munyuma ubwa mbere nashoboye kugira iki ndafata amafaranga na rose ndayaha wa wundi nyine yanyigisha kunywa ryatabi ndagira iki ndamuha amafaranga aragenda arangurira. Donc wamuhaye amafaranga yose washoboye kuronka kuri uwo munsi? Ego. Okay. Kuko sinari nzi igitigiri cy'amafaranga bateza kwigura kibona namuhaye bati genda nzanire bya bindi mwashoboye kuma muri gajoro munyuma ndamuha hanyuma aragenda aranzanira akimara kunzanira arambye ati none ndabigenza gute kuko sinari nzi kwine bashobora kwa ukwine batsa ikibiriti munyuma aranyigisha giruku nanyuma ndabigira maze kubigira hanyuma ndakwega hanyuma ndavuga ati nigezwa kumenya kwa kundi babantu babigize munyuma aho rero ncanangura kuza ndanywa itabi gushikamwe imenya byakwa kwa kundi bana babigira cyane ndatangura rero kuza ndanywa itabi aho rero ni ubuzima bwanje acenangura kunywa ndanywa itabi. Ni kuvuga ngo Emmanuel mu myaka 7 atanguye kunywa itabi mu nyuma yo gutandukana na wa mama yagutwara kugira ngo usabe mu ibarabara kugira ngo ashobore kwinywera utuyoga. Hama none wagumye ku itabi gusa cyane byace bigenda gute? Ego bivanye kubera mu ibarabara ivyo kuri mubona abana ba mu ibarabara ni vyoroshe mu ibarabara mu nyuma nashoboye gutangura imaze kumenyera kunywa itabi mu nyuma hanyuma cyanangura rero kuza ndatangura kunywa urumogi kubera yuko bivanye n'imyaka bivanye no kumenyera kwibarabara mu nyuma byasaba yuko ko negeza kugira umutima ugumye mu nyuma nandi nategeza kurondera ikintu kinduta umutima uguma gukomera kugira umutima ugumye mu nyuma niyo nashobora rero kubona ubiyara mutwe bitwa urumogi mbega kunywa urumogi kuri jewe by'ukuri byari bingoye kuko byari itandukanye n'itabi mu nyuma nashoboye kubona bagenzi banje ariko banywa urumogi ndavuga ati by'ukuri nandi negeza kunywa urumogi kuko nabona iyo banywa urumogi baragira ingomezi zo kugenda kwiba baragira ingomezi zo kuvuga cyane baragira ikindi baragira n'ingomezi zo gufungura cyane. Okay, wavuze ngo mu kunywa urumogi byaca bituma kugira inkomezi none itabi ryo ryagufasha iki? Ikindi kibazo none ivyo biyayura mutwe mwabinywa kugira ngo bibafashe iki kugira mumenyere iyo mbeho yo mwibarabara kugira ngo bimere gute? Urumogi ivy'ukuri twarumwa kubera yuko mwibarabara twajya amahanze kandi kuba tujya hanze murazi imbeho akunda kuba hari imbeho ya saa 10 n'imbeho bikaze cyane ku bantu bajya hanze. Ikindi naco hariho imibu myinshi cyane kuko ahantu twajya hanze kumure twajya n'ahantu hari amazi ugasanga hari imibu myinshi kandi ugusinzira kwacu na kimwe twifuka twategeza kunywa urumogi ukwera umogi kwacha rutuma dusinzira cyane tukibagira n'ahantu turi. Okay, donc
mwanya urumogi muri urwo rumogi rero nibwo rwavamo ishuka nibwo rwavamo igitanda mukibagira naho muba muri naho turi kandi tukaba n'abagenzi b'umubu okay bandanye rero cyatagwati je byukuri ni gute twaba abagenzi b'umubu ni gute twaba abagenzi b'imbeho ni gute kandi twaba abagenzi biosima nyene tujyanye munyuma niyo dutangura kunywa urumogi munyuma ni gute natangiye kunywa urumogi kubera kunywa urumogi kuri jewe nari namaze kumenya itabi ndabikora ubwa mbere bimera nka kwa kundi ndabimera kujya kw'itabi ndavuga ati urakorora ego ndavuga ati negeza kubigira gatatu hanyuma ndabigira gatatu hanyuma ndabishobora okay wabigize gatatu kwa ubwa mbere mu itabi irya gatatu niho byakunze acu yimenyera no mu rumogi rero kugira ubimenyere warinyoye gatatu inshuro zitatu okay munyuma ndatangura kuza ndarinywa mugabo naho narinywa nari mfise ingorane kuko sinarinzi kumwe baritekera sinarinzi kwingene baritegura jewe nariguriye abantu bagace babingiriya nandi sinabimenye sasa ndarikeneye kuko nabanzi kwingene baritegura kuko nabanzi kwingene babigira byaca bituma nyumva nabi n'umunsi urenze nanyoye byaca binyera ingorane ndavuga ati je by'ukuri none ko byagutera ingorane yihegaye ingorane byanira nuko yuko nabanzi kwitekera sinarinzi kwitekera kandi sinarinzi hari kwine barigira neza donc waca wumva inyota ari kumaze okay kuko naba nabuze ubingirira munyuma ndavuga ati naje negeza kuja ndabigira munyuma umunsi umwe wa mbere ndagenda ndagura urumogi mugabo kugura urumogi hariho utuntu badutekeramo batwitwa utubure munyuma ndagura utubure munyuma umuntu wa mbere yatangiye kuyigurira ntiyashoboye kuma urumogi rumeze neza yashoboye kuma urumogi rumwe nyene baba bakuyeho n'umucafu none ku batazi urumogi rumeze gute ni ivyatsi ego urumogi novuga ati ni ivyatsi me mugabo ni igiti gitandukanye n'ibindi biti hama ututubure natwo ututubure umva ntihajya urumogi ruba rwamaze kuma hanyuma bakarukura ku giti hanyuma bahejeje bagaca badutekera mu dupapuro munyuma bamaze kudutekera tujya tuntu batekeye nizo twaza twitwa utubure okay munyuma baranyigisha ndiga kwingene nshobora kuyitekera jenye ndagura maze kuyigura munyuma nangura kuza ndayitekera ndaroreka ndafata urumogi ndaruvungura mpejeje ndaruvungura umugora ndiko ndavungura mpejeje ndafata icyo bitwa rizira iyo rizira kaba agapapuro kera mugabo koroshe kaca gatuma ubishiramo indani hanyuma maze gushira indani mugaca utekera neza munyuma ndafata ndatekera urumogi maze kurutora ndakuramo imbuto kuko urumogi utegereza kurutegura neza ukarufatisha isuku munyuma nafashe nagira iki ndakuramo imbuto ndakuramo ibiti munyuma njafata rero ndarusha muri agapapuro kera munyuma nje natangura rero kuroreka ubwa mbere ukuroreka biba bigoye utari umuntu uzi kubimenyera kuko ukoresha amate rimwe na rimwe rero kuko waba wanyotewe wasanga n'amate yanaheze kubera inyota umva yakumaze basanga ugifunze uko nyene sasa nanje natangura kubifunga uko nyene okay hama munyuma nangura rero kuja naroreka neza munyuma mu myaka rero ugura umugi ntangiye kurumwa ugura umugi tutangura rero kuma cyo bitwa uvuga mu kifaransa twe twagitwa esprit okay tukiri ngaho itabi warinyoye mu ufise imyaka 7 urumogi nago wari ufise imyaka ingahe urumogi nari ufise imyaka 7 ni ukuvuga ngo ntwari donc baje gufata itabi ubwo nyene nacu uja mu rumogi directeur yego naco nangura kumura urumogi nanguye kurumwa rero uwo munsi niyo rero umugi wacu rutangura kuma icyo bitwa esprit donc urumogi itabi unyoye itabi ho vyaguhiki novuga ati itabi narinywa mugabo kwaba ari kuya ugira melange y'umuceri n'ibiharage bategeza gushisha wagatabi donc agatabi urumogi ngo gwagwa esprit donc wumva esprit zihega Emmanuel kuko hari esprit nyinshi hari esprit saint wavya gwa esprit yihe je rero byaca bima esprit yo kugira ikinkomezi
zo kugira umutima ugumye ugina kwiba okay byaca bima kandi umutima ugumye wo kuvuga nabi donc wararinda ukiyumva kuri Emmanuel Kazungu yego iyo narunoye by'ukuri niyumva yuko atamuntu ashobora kunyegera mu myaka indwi myaka. wumva nkumenga isi yose woyikubita jewe mu nyuma ugura umugigwa cyari umwomezi kubera nigenza kuvuga n'umuntu anduta amenye yuko ko jewe by'ukuri udafite umuntu hamwe njya gusibarabara hamwe avuga ati barabara igwanje okay hama none ubwo rumogi wavuze ko byaguha kurinda byatuma urinda nibiki washoboye kwiba uhejeje kunyura urumogi munyuma maze kunywa urumogi natanguye kuza ndiba ngaha mu gisagara cya Bujumbura ariko niba mu buryo butandukanye bivanye n'ivyo mbonye je niba ivyo mbonye byaryo byose naka guhitana ivyo mbonye munyuma natanguye kuza ndagenda mu isoko ajya muri ville ya soko ya kera kuko muyizi yego ntangura kuza ndagenda kwiba ivyo mfungura kuko nano nategeza kugenda kurondera ivyo mfungura ko narufunguye yabarindi ngorane nategeza rero kugira byose kurangira iki nowe n'ivyo mfungura cyangwa najya mu isoko nkagenda kwiba birashoboka nkagenda kwiba mu bibanda byose byo mu isoko bibaho nkagenda kwiba mu bibanda by'ibiharage by'umuceri munyuma ugora umugirwa cyaruma ibiri byumviro uko ibintu bishobora guteza imbere ubwo busuma bwanje. Okay Emmanuel ukiringa uvuze ko wacu uja mu isoko donc ibiharage wiba muri restaurant ibiharage ko byari bibisi wacu ujya ibiharage bibisi n'umuceri mubisi ibiharage nabiba naho byabi ari bibisi maze kuvyiba nacame ndakubigurisha ku restaurant hanyuma nkatsinda babakije mu binga gusa gitese nkandi ndamaye nyuma bica bitangura rero ngaho nyuma maze uko imyaka yagendera aba niko nagenda rero menya ibindi bintu cyashika ahantu kuza ndatangura kuza rero ndigenda kwiba nza niba ngaha mu mamodokari umva ugiye mu yindi etape ya mbere wiba mu isoko hama ubona mu isoko ni ibintu by'abana ucuja kuri yindi etape yo mu miduga ho wiba gutega Emmanuel mu muduga rero nanguye kuza ndiba mu miduga by'ukuri nkuko mubona imiduga ukuri ibona hari ibintu twiba nk'amapiyesi y'imodokari twari twiba ibinyoteri cyangwa amatroviseur nivyo twatubira kwiba munyuma uko narumoye gwa rumogi naca niba bya bintu nagenda kubigurisha nkaca ndonka amafaranga arenze naronka amafaranga yo gufungura kandi nkaca ndonka amafaranga yo kugura urundi munyuma bivanye rero ko urumogi rwamaze kuneza imbere mu kwiba nangura rero kuza ndagira iki kuza ndavuga ati by'ukuri negeza kurondera ibindi bintu nihe twagurisha ivyo mwivye mu miduga twashobora kubona amatroviseur tukagenda kuyagurisha mu buyenzi munyuma mu buyenzi uko ngenda nahura n'abandi bagenzi ngiye kugura urumogi niko rero nanje cyambona urundi rero ikindi kintu kiruta urumogi bati iki kintu rero negeza gutanga kudana kimwa ko niba kiruta urumogi nzo cyando nkayidire SP narabu ubuzima fisi aho urumogi rwangejeje abati rero niya ntware ucyo kindi nzo cyangira ubundi ubuzima burenze nk'ubwo mfisi uronke izindi SP no kuvuga ngo uravuye watanguye kwitabi uvuye kwitabi ugiye ku rumogi usimvye indi etape rero ni ikihe kindi wacufata ego maze kuva ku rumogi nace nangura kuza ndanywa essence ijya muzi bashira mu modokari munyuma baranyigenda ndarakwine babikora mande ndabigira nyuma ndafata amafaranga yanje nkatsinda ngenda hajya kuri station nkazana igicupa bakangurira nkaba pompiste agashira mu kabido mfise munyuma ngaca mfata ya essence nkaza ndayikwega mfata kakabido nkagakwega Emmanuel pardon gato nawe ko aradukurikirana kugira ngo ntibacange tuti bagenzi nkuko biko biracanga nanje Emmanuel essence tuzi yuko umuntu ayinyoye umenga casha kuko essence honyene ikorokeye nk'ahantu bakaca batera nk'umuriro uca waka bega hoho wewe ntibyagenze gute ntiwasha indani wayinywa gute jewe kwingine nayinywa naca mfata nkashira mu kabido munyuma sinashobora kuyinywa ngo ndayimanukane mu nda naca mfata nkakwega bijya mu yayo
niyo niyo nacangira iki nico naca mukajya kamoto kayo niko nje kaca katuma kamboreza rero donc kujya kuntu wimotereza okay nyuma ndayinywa ahirigiye mugabo kubera yuko bivanye kubura nategeza kuyigura mugabo kubera uyinywe neza wategeza kuyishira ku muzu wawe wambaye cyangwa ukawundira igihuzu ukayisuka ku ruhuzu hanyuma ugaca kwega iri ku muzu en fait kare watubwiye yuko igihe watangura kunywa urumogi wace wumva izindi esprit ukumva nkumenga niwe uri Emmanuel nyene nta wundi yoza kuza imbere mbega iyo essence kandi wacu urinda mu kuja kwiba ucutera n'indi etape yo kuzuriba mu modoka mu miduga none iyo essence yoyo yatuma urinda gute yoyo ni ikihe kintu iyo uyinyoye canke iyo uyikweze waca wagera muri ye etape essence uyinyoye ico ingome caguha wiruka kujya ku modoka uyinyoye naho baba bakwirukanza wumva yuko kurikuka kujya ku modoka ariko yaba yamaze kwinjira mu mutwe wawe rero nico gituma twayinywa kwa twabatozi ko bategeza kutwirukako en fait iyo ukwezera rya essence waca uvuduka nka kujya ku moduga kuvuga ngo iyo wivye rero wayinyoye waravuduka utabona n'imiduga ico nico cyatuma mfata essence okay nyuma nangwe kunywa essence yego kwera ivy'ukuri imyaka iragenda munyuma ndavuga ati yo ndegeza kunywa ibintu vyiswe nje n'indonde amaswingi ndonde iswingi ko nibwo kandi ubuzima bw'iwanje hanyuma maze kunywa kuri essence cyanaronga ikindi kintu kishobora kutwa essence abantu benshi bazi koro ijya bashiramo mu birato munyuma ndabona abantu bariko baranywa ko ndabati nandi ntegeza kuyinywa munyuma sinangura kuja ndanywa koro Emmanuel ukiri ngaho ubwa mbere ku itabi watubwiye ko ari umugenzi wawe abo wasanze kugira ngo bakwemere gushobora kurarana nabo wategeza kunywa itabi hama urumogi ni wowe wenyene wagwigishije hama essence ninde bikubwiye ivya essence iko nababwiye nkuko mubizi bivanye akayago ko mu marigara kandi ibikorwa byo mu marigara sasa ko nagenda nshika mu marigara niko nabona ari ibikorwa ko bigina byatandukanye ariko kwaba gutera imbere kiwanje ko kunywa ibiyaba muto okay wagenda urahindura aho ubana n'abagenzi wagenda urabahindura ni kuvuga ngo aho rero wari ugeze kure aho rero mu kunywa essence bafise imyaka ingahe mu kunywa essence natanguye kunywa essence fisi imyaka 14 hanyuma ninango kunywa rero essence umwana afise imyaka 14 akanywa essence ku buryo niyiba yiruke nka kujya kw'imodoka nshuti bagenze murumva ko amaswingi afata abantu ku bwinshi reka dukurikirane Emmanuel atubandanyirize kuko yafashe ibintu byinshi cyane inyuma yo kunywa essence inyuma yo kunywa essence Emmanuel wacufatiye ego mbere kunywa essence kandi naho nafata essence numubwiye kuko na urumogi n'itabi mwana nabisiza mu ruhande byose nabikorera hamwe maze kunywa essence rero niko rero ncara bivanya marintano yindi rigara nayo nibarabara nyene iyo rigara ninjiyemo yari rigara inywa koro ijya bashira ku birato mbega umbaje ko rubaye nawe twayinywa gute ego byari byoroshe kuri je nanywa essence kuko nako nategeza kuyinywa kujya nanywa essence okay kolo none yoyo watubwiye essence ko yatuma wirukanwa kwa kundi kumuduga uvundurutse wivye ukatuvunduruka nawe kolo nawe yonyene yacituma gute kwa kolo tuzi yuko ikoresha abakordonye bariko barashona ibirato wowe rero iyo kolo we yagufasha iki je kweri kolo kwa nashobora kuyinywa vyatuma ugira iki ubwo ni mumezi muzi ukwinyoye wacumira uragumye kujya kumva umutwe wawe wiyumviranye kugumye kujya kwikoroga n'ikintu ni kuvuga ngo kolo bayikoresha mu birato biba byatabutse iyo ushizemo kolo umva kwicifatana ni kuvuga rero nawe rero wacugira inkomezi nyinshi cyane kolo nca natangwa kuzandanywa kolo nayigura amafaranga makinya kuruta essence kandi natambora kuko ifise icyo bitwa avantage kiduta na nijya essence ego
twagenda kuyigura hajya mu isoko mu Ijabe hajya mubona hari abakorodine bari hariya twayigura amafaranga mu kabido cyane tangura yo kudela yimwe mbega umbagije kumwe ibyo bintu byose mbega inzoga nayo wayisize oya aho ibyo byose rero ntamwe kugenda nk'akoro aho nabanje kwanda kubabwira bikuru nabanje kwanda kunywa aho nasizemo inzoga ego ni ukuvuga ngo Emmanuel ubu ugeze ku bintu bingahe ni ukuvuga ngo itabi wabandanyije urinwa yego urumogi wabandanyije urufata essence nayo nyene wabandanyije uyinywa none waranywa essence en même temps na alcool ivyo vyose barabikora mu mwanya umwe ego birashoboka gute kuko naguze essence niyo atangura guhera ko nabanye n'isuku muzu sana nabanye mfise koro mu mufuko wanje ya essence nagura yaheze nacangira iki gafata koro mu nyuma mu kunywa koro nako ntashobora kunywa n'inzoga zose munzi zibaho jewe by'ukuri bivanye n'ahantu narundi mu bibanza bishoboka cyandakura ku nzoga naho nashobora nanywa isongo nanywa isongo nanywa nk'umudiringi Emmanuel wawunywa ufise imyaka ingahe muri iyo myaka 14 nyene Kristo naronse amafaranga umva ikintu ciwane yari swing ni ukuvuga yuko ivyo byose ibintu bine umaze gufata by'ibiyayuramutwe waca wongereza ko umudiringi isongo amustel nayo nyene warayifata jewe novuga ati nkafata melange ibintu byose inzoga zose muzi zibaho nashobora kunywa nka kanyanga kuko kanyanga ndarayikunda cyane by'ukuri nane kanyanga ko bavuga ko ikaze gose kandi nawe tubwiye yuko wabifata ufise imyaka 14 Emmanuel nukuri tubwize ukuri uhejeje kwifata ivyo byose ukatuja ko ugafata na kanyanga waramererwa gute cyo no kubwira gusa by'ukuri ndiko ndagenda mu barabana yumva kuko ndi hejuru ndi n'ama etage sinabo nabade ko ndi nabona ko ndi mu hejuru y'ama etage kubera iki nabanyuzuye nyene iswingi zimeze kwiye hamwe n'umuntu ndamuravye nashobora kumuraba nkamubona namwe nk'abantu 10 nivyo ariko ndajyamo nsindayibona ivyo rero nivyo wita rero ko ari swing bon ivyo byose binyoye none ko uvuga ngo wabona umuntu umwe ukamubonamo abantu 10 byaca bikugendera gute mu kwiba cyukuri ntaribuka sanga ivyo ni ivyo sinari ivyo nabonye ugasanga nagiye gufata ahandi hantu mugabo muri ubwo buzima nyene bimwe nashobora kubiba ibindi sinavyibe mugabo mbega nabinyoye byagendeka gute sinashobora kwicara imbere y'abantu kuko n'abantu nyene barabibona ko tabuzi kuko nabone koko icyo ikintu iyo maze kubinywa nabone koko abantu atarakimwe dufana ko je nabona ko ndi mu isi wanje ndi mu bwami bw'iwanje sinashaka umuntu aza kumvuga mu bwami bw'iwanje donc ubinyoye ivyo byose ntibashaka kwegera n'umuntu n'umwe sinashaka kwegera kandi n'abantu ntibashobora kunyegera bivanye kwine banyumva kandi kwine bambona nayo rigara yawe ntiwayijamwo wanashima nabinyoye ahubwo je ari jewe nakunda kugira iki atasambura rigara n'abandimo ni kuvuga ngo ubwo barero bwaciye buhera kuko avant umva ko wasanga abandi ni kuvuga kandi wari umwana mutoya bobo nibo bagira gute bagukoresha mugabo rero ugeze kuri iyo etape niwe wumva nkumenga rigara yose urashaka kuyisambura ntashobora kuyisambura kandi ntugire yuko ivyo byose nabinyoye hari ingaruka zazo nama mugasho hari muhira misi yose nama mugasho kubera ivyo biyaramutwe kandi kuri ivyo biyaramutwe manyuma maze guheza iyo koro chanarondira ikindi rero kirutana yo koro kimwe kibaho abantu benshi bakunda kwitwa drogue ni kiyaramutwe kimeze kujya kubufu urumva ubwo bufu bushaka kujya kubufu kubera ni ikintu bakuramo mu magufa y'abana batonya baba baby baba barapfuye cyangwa bakayakura mu magufa y'inzovu amagufa baba bakuye mu nzovu sasa bagaca bagafata bakayasya baje kuyasa niyo rero baca bakuramo iyo drogue imwe bakwego ariko rero jewe nangora ye kudandayino iyo drogue nayo maze iyo drogue mugabo twe twayitwa izina ryayo bayitwa booster booster jewe ndayimenye vuba none wowe ico gihe c'imyaka 14 booster yari ihari ego je novuga ati booster yari ihari mugabo ntiyari bwamenywe n'abantu benshi kuko yanywa abantu
b'abagwizatunga bafise uburyo. none Emmanuel uri umwana wo mwibarabara sivyo kandi wiba kugira ngo uronke ivyo kurya none iyo booster ujeje kutubwira yuko yanywa abantu batunze wewe rero vyagenda gute kandi akamera bufise nayirondera amafaranga narose ko nategeza kuyigura kubera je narondera iswingi je nishakira iswingi donc zizaraba ngo zigira ngo bayinywa abagwizatunga ibinyuko nanye abatango rero beka nanje bo bugwizatunga mu iswingi mu maswingi ndayinyoye naca nimba ko nane ndi umugwizatunga nanyoye ikintu cy'abagwizatunga ego mba ncanangwa kujana mu booster mbega booster nayo iyo unyoye nibisaba yuko kunywa ibintu bishushe kandi nibisaba yuko ko byo kunana apeti naguha ndabura apeti yo gufungura mu nyuma booster nangwe kuyinywa nashoye kuronka n'indwara biciye muri iyo booster kwa booster iyo unyoye udafise ibyo ufungura kandi udafise ibyo uyisubiriza uzutangura kugira iki kwiyagaza Muraye kuja ndiyagaza umubiri wose mfise ibirere mu mubiri wose nkora kuja ndanywa booster mu nyuma booster by'ukuri ndaje kuva kuri booster ndavuga ati yaje neza kondera ikindi kintu kitwa booster. None Emmanuel tukiri ngaho ndakubaze gato ubwa mbere watubwiye yuko iyo igihe wari kuranywa itabi byategetswe ko urinywa inshuro zitatu kugira ngo urimenyere